nabigire Mana baruke umutima mweranda maze basame nawe yivugire itwe kweza kandi abarongoye amakomine agize igihugu cyose nabigire Mana babe hafi eka mbere indongozi zose gushika ku mitumba Mana data yishobora gushaka kurongera igihugu wenyine tutamufashije cyagusabye rero ngo bane nacu cyagusabye kandi ngo uduhe igihugu kimeze neza igihugu kirimo amahoro n'umutekano nta cyoshoboka na kimwe atamutekano hari cyagusabye rero Mana ngo abo basi igihugu cyacu ugize kure mu izina rya Yesu turagusabye Mana nzima igihugu cyacu kugira ngo gihe amahoro abarene igihugu nabo ezonezerwe kuko twebwe indongozi abene igihugu bahanze amaso twebwe none rero badushoboza rero turagusabye ngo uduhe ibirere bimeze neza imvura imeze neza akazuba kameze neza maze abene igihugu bimbure baronka amahoro baronka amagara meza data mwiza ati twokwishoboza ibyo byose tutari kumwe nawe kandi ndetse twagushize imbere rero turagusabye ngo tuze tumaramare maze abene igihugu bandanye bazi harimo ivoka ikabera ibindi byose turagusabye Mana ngo abene igihugu bose babyitabire ubahamagara baronke inkomezi bashobore kurima maze bimbure gutyo igihugu cyacu giheze gitera imbere turagusabye kandi ngo uduhe amafaranga y'agaciro maze igihugu cyacu kibe igihugu gitera imbere maze kibe icy'akarorero Mana mwiza itwuvuga byinshi ngo dushasarare turagusabye ngo twaze tuguze byinshi natwe uvuga bike wabaje mubise uzamukoze utwumvire ibyo twifuza tubisabye Yesu Kristo umukama wacu kugira ngo dusengere igihugu cyacu Mana ushobora byose ndahagaze ngaha kugira ngo nature amasengesho yanje ku matora y'imiriki Mana urivanga mu nteguro nyezina y'amatora mu ntango gushika amatora ahire urivanga mu matora yose haba mu by'uburyo uha igihugu uburyo bukwiye kugira ngo gitunganye amatora meza uraduha umwumvikano uhereye ku ndongozi uraduha umwumvikano uhereye ku banyamigambwe Mwami Mana ubahe kuvuga rumwe ubahe gutahura kumwe maze binjire mu matora nyezina amatora azagende neza Mana mushobora byose wewe nyene ubandanye wirabira ryiza abazoturongora maze abariko bashikwe imbere ngo nabo nyene ubarukiye umutima mweranda kugira ngo abariwe abakoresha abariwe azobamurikira maze cari ryahangiro ry'igihugu giteye imbere muri 2060 tuze tugishikeko turi turongowe n'umutima mweranda tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu ugasanga harimo ibintu bikoreka ibujumbura bafise akaranda aho iwawe ugasanga hari akaranda kubera tuzi ko ivu twavuyemo rivuga kandi ryumva twarahawe kuzorisendera igihugu tukagisendera twagiye ku ivu tugasendera n'iyo ntara kubw'akaranda kugira ngo bishobore guhagarara aha mu ntara yanyu ya Ruyigi hari amakuru twumva y'abantu bicana cyane ugasanga abakenyezi bisha abagabo babo nabo bisha abagore y'ubwicanye kugira ishavu riziriringa rituma umuntu wo mwica icyo nzi ibi nabyo muzi murabisendera rero turasendera intara kujya karanda kishavu rirenze rituma mwene mu mugenza mugeranya akana wo mwica kavaho ibyo turayisenga mu izina rya Yesu Kristo kigira kabiri turasendera intara kubw'amaraso yasesetse yotuma aguma ataka bigatuma ibiterwa bitomera birumba turasenga Yesu
ahagarika icyo cyago kandi n'ayo maraso akurwaho nasubira gutaka mu ntara. Imana ishimwe cyane. Kigira kabiri, turasendera umwumvikano mu ntara. Hari intara nashyitsemo usanga guverineri arigenga, bose baramuhema, bose bamara bakoze isuku gusa. Turasendera n'ubumwe bw'intara. Imana ishimwe cyane. No gusa dusendera byose bikomeye ku gihugu, duca turangurira ku ivu. Rero ku bw'ibyo, kubera Imana iri mu ijuru ibona abaherezi nabo n'abana. Aba rero bari hano twasaba kuri ibyo bibiri, reka dusenge nabo mucyo mutuma amaboko. Murashobora kubona nk'ayo mikino, ariko ngira ndababwire ibi bizambarwa mu gihe tutazi. Dusenge. Mana wema, Mana yo kwizigirwa, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu kuba turi mu ntara ya Ruyigi. Mu izina rya Yesu Kristo turakoze ku cyo watubwiye gusengera intara n'igihugu dufashe idarapo kandi dufise ivu. Mu izina rya Yesu Kristo ryo muri ino ntara, mu izina rya Yesu turasengeye ishavu muri ino ntara bituma umuntu yangana na mwene se agiranira ikibazo agaca yifuza kumwica, agaca yifuza kuzimanganya ubuzima bwiwe. Iyo ntego turayivumye, turayibohesheje. Ijambo rirambwira ngo waduhaye ubushobozi bwo kuboha ku isi. Icyo tuboshye mu ijuru tuzoba tuboshwe, kandi icyo tubohoye mu isi no mu ijuru tuzoba tubohowe. Mu izina rya Yesu turabashyinguye muri shavu y'ubwicanyi butagira izina katika jina la Yesu Kristo. Nive muri ntara nziza ya Ruyigi, haba imenyekane ko hasitse abahanuzi, bibonekane ko ari abakozi b'Imana bafatikanije n'abajejwe intwaro katika jina la Yesu Kristo. Turasenga amaraso yasesetse muri ino ntara y'inzirakarengane aguma avuga, bigatuma abantu berima ntibimure, bigatuma haba uruzuba. Mu izina rya Yesu uwo muvugo turawuhagaritse, mu izina ry'Uhoraho turakurira ayo maraso ku mataka, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, turongeye gusengera ubuzima bw'igihugu katika jina la Yesu Kristo. Ukunde abadayimoni bahagaze ku Burundi, amadore ntabonetse, turabibere mu izina rya Yesu. Turabamuse imunege ku Barundi, turayivumye mu izina rya Yesu Nazareti. Reka Abarundi babe abakozi, reka Abarundi babe abantu bafite kurondera ibyabo. Mu izina rya Yesu umvemera gukunda igihugu, ejo ku Barundi bekewe mu ntara ya Ruyigi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tuhamagaye igituro nikiboneke. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahera y'agaciro nahagarare nanyaruke. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tuhamagaye indimu va ku Barundi zijabuka amazi cyayi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu kagahawa kongere kaboneke. Mu izina rya Yesu ryayerekwa ry'amavoka n'ibikunde. Mu izina rya Yesu turavuze ngo nitere, tuba turirimba igihe kirekire basokuruza turatwe n'ibesipate. Mu izina rya Yesu n'ibesipate inzitizi tubitayifate turayikuyeho. Mu izina rya Yesu Nazareti urakoze ubuntu. Turatuye ku Barundi, turatuye muri izi ntara bafatikanye na guverineri, turatuye bafatikanye na musanteri, turatuye mu gipolisi, turatuye isikari, turatuye mu buzima bwose bw'igihugu, turatuye ku bungere b'amashengero, turatuye no ku bundi muri iyo ntara kuno mu gihugu. Urakoze Yesu, hindurire ku Burundi, bihindure bigaragara kugushyira imbere ko atari inkinamico. Mu izina rya Yesu urakoze Kristo Yesu, urakoze ko ubikoze kandi urakoze ko ubisigasengesho yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Amashyi ku Mana yacu. Imana yahoza kuri usura mu biganza byakoresheje. Hama hari abantu bagiye kwakira, turakiriye wari kuri porogaramu asanzwe aserukira ari ikigo cy'userukira SGCB mu ntara ya Cankuzo, ayaje kuraba ingene bizogenda. Imana imuhezagire, nugere kuri porogaramu kandi turongeye
kwakira umumama akunda igihugu cyane. Abandi badakoresha baramuraba ku mateleviziyo muri Israeli igihe cyo gusengera igihugu, nibaza ko bamuzi cyane rero kandi n'umwubaha cyane rero kudubuka ino akoresheje uburyo nuko akunda igihugu. Kandi turagiye nabo b'amashengero baduteye iteka hano, Imana ibahezagire. Rero kubw'ibyo kuri gucunguza umwana mwete twosaba umwigisha wacu wa kabiri acashika hano n'ikimpaye abandanye kugira dufata umwanya wo kurwaruka ntazogere, kandi turabasendera umuntu w'umunyeshuri yashitse hano azomenye. Ndavyatura nk'umuhanuzi w'intumwa y'Imana, umunyeshuri yashitse hano turasenga Imana azomenye kandi azotangaze abadiregiteri. Ukeneye nzoguha ubuhamya igihe nari Imakamba, uramaze amezi abiri atiga ari muri terminale, naramusendeye ntibamenye ingene yabimenye le diplôme ndavyatura nk'umuhanuzi w'intumwa y'Imana. N'abariya bakina bishyira ku ishami ry'umwuga bakiga bigira Burundi bamwigisha n'ikimoko kiriko gukunda igihugu. Mwe muvyukora banyakubahwa muravyumva bagorana harageze utwe kubitagasha iyo abanyamahanga bariko bigishwa gukunda igihugu vyotoye isubyo kubika sibyo, ariko nasi kurona kandi bifise bajya kuba mu gikorere ko ibanga atari kuri mikrofone sibyo, atari ku nyigisho zijabuka hanze. Uretse igicumbi by'amazi turiya Abarundi benshi, reka tujye kuvuga ngo bose baranga igihugu benshi. Uretse nanje nahora mvuga ngo yabishoboka nta Murundi ashobora tumare ubundi mu ijana na gatanu kutunga gushika yose yabonye, kandi byose byagenda biranyigisha. Mugabo nanje naratangaye mbonye ko hari Abarundi bagira igihugu cyabo, kandi kibabaje babikora kisiri mu bwenge n'amayeri ya Satani, ngo ya Satani ku buryo gutera umunyabwenge umwe Yesu yavuga ati nimutagira ubwenge buruta ubw'inzoka ntimuzobamenya. Ushaka kumutora bashaka kuba mwisharanya abo mwese w'igihugu nimero kandi udashaka kubitora. Reka nakubwire ndafise umurorero butatu bwabinyeretse, narababaye cyane haguruka ndavuga ngo nanje ngiye kwambara urwaga, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Umunsi umwe ukwezi kumwe kurahetse, reka mvuge bya hafi bya kera nzobivuga ninagaruka. Twari tugiye mu rugendo mu ntara y'Igitega muri misiyo y'akazi, kimwe mu mukozi wa banki Musirabe. Twari tuje muri misiyo y'igihugu, hariho komisiyo y'igihugu ndimo ijejwe evaluation nationale des risques. Hanyuma rero tuduze twazananye n'umuntu très jeune kandi w'inkomezi afise forme nk'umupapa mubona ngaho. Bana b'Imana narababaye ndasubira ndababara, mugabo ndasenga ashitse tunakeneye kuzumva ntahiriya umuntu yarahindutse. Uretse ibintu yariko aratubwira mu modoka, yariko aratubwira ko umunsi umwe dushobora kuryama twitwa igihugu cy'u Burundi, mu gitondo tukavyuka twabaye intara y'igihugu kimwe. Ndakivuge cyane ndakireka ndakivuge. Haleluya. Ati umunsi umwe turashobora kurara twaryamye twitwa Abarundi, mu gitondo tukavyuka turi intara imwe y'igihugu cy'u Rwanda, ngo canke ngo ya Tanzania. Bana b'Imana ndumonge sibyo, nasengewe ubwongere mu bihumbi itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu mu 2007. hariho kamemera urugero rutoyi maze kuronka mu kwihangana, sibyo, kubera ko abongera duhura na byinshi, mugabo byarase ko nihangana.
narahindutse ndamuraba ndumigwa nari narakwihenzeko uzi ko abantu twihenda ko bajya kubahwa banagutumye ati turonderera umuntu twizera hanaka ugashobora wabundi nyine ati hano yaje kumbe imbere y'uhavuga ibindi wari wavuga ibindi Imana ishimwe ko yarambariye ati si jewe nanje nabyumvise ahana vyoba n'ibyo ko atari wewe ndakubabariye mugabo ntiwamvana kuko twarahariye abo twari kumwe gushika batanu baravuga ati bashi barushaje pasiteri none urugendo nituzi dushika amahoro oya nasenze dushika amahoro bimwe mu bizi ukuzikubita tugasubira tukazikubita zikatuka aravuga ati si jewe murakubarira ariko nanje nabyumvise ahandi kiramubwira akoze cyane ndamukuboko kandi tuzobabagenza mugabo rero icyo agiye kuntangaza ibikorwa byadutwaye kandi yakoze twarashize turamurondera muri sare ahandi hari igihe abantu bashika ijana turamubura ngo yarwaye ngo yagiye kwa muganga hanyuma avuyeyo ndamurabira avuga wewe urashaka kudupfirako nta by'ikiganiro dukeneye nkaha cyambwira perezida uwadutwara amanuke ubu nyene ntihava agira ingorane ngaho baranyumvira ko banze nk'umuhanuzi bashobora gufata imodoka kiramanuka yashikiye muri maison medicale reka tubireke haleluya Imana idutabare iyo sense y'ibyo yose nayo yakoze twasubiye kubana mu misezi muri King's Conference Center ashaza kuna amapasiteri Yesu ashimwe sinakwibutse kugira wa wundi uwo kujengenana na benshi duhura na benshi ubwo twigera kutunga gukamparira Imana ishimwe ni wewe warakize sinashaka ko dusubira muri bya biganiro ko icyo nakoze narasinze haleluya ukuvuga ngo yarabwije ukuri ati si jewe nanje nabyumvise ahandi nuvuga ngo hariho abantu babyiyumvira kandi we niyo bariko babivuga bigasohoka gutyo baba bariko barabigambira haleluya abiterambere inderezi ubirereke ariko iconze ntibizoba mu izina rya Yesu haleluya ntibizoba mu izina rya Yesu komera amashimana niba wese n'ibyakorewe ikigira kabiri cyanyeretse ko buriya abarundi benshi badakunda igihugu cyabo mu kazi ka minsi yose nkora haleluya ko mutekereje cyane muriko murumviriza Imana ibahe umugisha mu kazi ka minsi yose nkora ndi umushefu w'igisata gikurikirana cyane by'amategeko aja mu kahanze ni gisata hano mu Burundi kitamenyerewe cyane cyitwa conformity abakora muri icyo gisata bakazi kubera ko urabizi iyo uhagararira itegeko urwana n'abantu benshi bashaka kurirengako bene abo bantu duhagararira bene ibyo bisata tugira abagenzi bake mugabo tubariyakiriye turabizi haleluya amen igikuru ni uko icyo umuhagarariye uvuga uti aha naho womena umutwe kiretse ubwira ugasinyuka gikuramo sawa mugabo kicanditse uko kuko batagikurikije nije nzokibazwa kuko ari jewe njejwe gutuma abantu bacubaha uzi rero ko hari abantu tugenda mu mabiro tugasanga bariko barakora ukamubona yicaye kandi yafunze isura nk'umuntu ariko arakora mubu ugiye kumuraba uti burya kuva dushika wahereye kuki wakurikije iki warangirije kuki ugasanga nta kintu na kimwe arakora kandi yatonze sawa yari musu iriya banki nkoreramo ni banki yo mugwizatunga si ya leta ni banki yo mugwizatunga umwe ni umubyeyi mwiza nta soni ngira zo kumuvuga izina umwe bita Mutamaziranose niwe yagomwe mu makazi rero ugiye kuraba ugasanga abo bantu ifosanga
icyambabaje ntacutse umwe muri bo yambabaje cyane yari umwe mu miryango yiwe yarambwiye ngo mama pastor banyita mama pastor nabo bari mu kazi ati reka iyi bane ntituzoyikorera ku mutwe reka dukore ibintu byo duhambije tujya amahera yo gutaha hanyuma niyahera tuzosubira ku matungo hano bimana narababaye ndasubira ndababara mutama yari twizeye sibyo araduha akazi jewe yakampaye mvuye mu yindi banki KCB ya banki y'abakenya jewe mbona amaze imyaka 24 mu kazi itariki imwe y'ukwicumi na kabiri mu bihumbi bibiri niho naho nyoza ikirenge canje ca mbere muri banki populaire abakera murayivuga sinigeze mvamo muri secteur umayo rero harageze aho Imana igira ubuntu nanje izina ryanje bagiyumvira ko barampamagara ariko uno munsi tugiye gukwiza abakozi 500 mu myaka ine iheze yuguruye iyo banki kandi abo abakozi 500 tuvuge nk'amajana n'abari bishomeye urumva icyo gikorwa cyiza yakoze cyo wiyumvira hamwe tugiye tukaraba icyo bariko baramwinjiriza tugasanga ni ubusa cyane munsi y'ubusa urumva uko guhemukirwa ingene kungana urababaje cyane narasenze ndasenga ndafukamira Imana ndavuga nti uzi undinde gusubira guhura n'impwemu bene izi kandi ndabizi ko igihe kizogera Imana igahagararira isezerano ryayo kuco yavuze mu gihugu cy'u Rwanda birababaje rero umuntu nkuriya yokoresha inkomezi nka ziriya hagaca huzura abantu bariko bakora ibinyuranye n'ibyo ashaka ko dukora uti biragahera mu izina rya Yesu haleluya kandi bizohera kuko Imana dusengera akomeye kandi n'Imana itagira iturire ngo ababi bayihe iturire ibe mu ruhande rwabo oya yaniba mu ruhande rw'abagororotse nawe muri umwe izoba mu ruhande rwawe komera amashyi y'Imana itaba mu ruhande rwa benshi kuko kwishyura ntibana na benshi ngo nuko ari benshi kuko twarabonye ko benshi bashobora gufutika bagahuriza ku kibi Imana idutabara akarorero kagira gatatu kanyeretse ko abantu benshi badakunda igihugu kuva mu 2005 Imana yadutegetse gusengera igihugu cy'u Burundi ku ngufu kandi turabikora mugabo experience narose muri icyo gihe cyose nuko ujya abasenga bose haleluya amen ujya abasenga bose ntibasengera ibyiza haleluya ujya abasenga bose ntibasenga ibyiza hari umuntu kera yavuze ngo burya ibyera byose samata sibyo ibyera byose samata hari impeke hari n'ibindi ntazi amazina n'imingazi byose bifite ibara ryera mugana akamaro kabyo bikameze nk'akamaro urazi yuko hariho abantu bashobora kuza nka kujya twakoze bagafata ibendera ry'igihugu bariko barasenga sibyo bariko bubaka amasezerano igihugu gifise haleluya harageze ko dukanguka haleluya yes harageze ko tumenya tukabisambura Imana itabara haleluya barahari igihe cyose ubona hahagurutse abantu ngo tugiye gusengera igihugu uzisabe Imana iguha ubwenge iguha amaso y'uburyo bw'impwemu n'amatwi yo mu buryo bw'impwemu wumvirize icyo bari kubasenga barondera icyo ari cyo uretse kizobigutera kumenya ibyo ari byo amen mu 2010 2010
niho nabonye ibyo bintu ndavuga ngo biragoye ndabona abantu dusengana kandi dusengera igihugu ubona ko bimeze neza mugabo harabise ikintu gihakwa gutera ishago mu gihugu ndahaguruka ndavuga Imana yo kw'ijuru ntibishoboka ko ibintu biba mu gihugu ndahazi hari haharawe indirimbo y'umunyarwanda witwa Titus yavuga ngo bisha mu mababa mwari satani ntantwaye hanyicira wabwiye ndaca mu mazi ko ntazondenga ndaca no mu muriro sitosha ndayisiga ko ndapfukama ndarira Imana iradutabara Imana rero irafise ukuntu ishira agahwekere nawe iba yiteguye gutabara ikabanza ikareka ibintu bikononekara haleluya Imana irabanza iraceceka yerekana ibintu nawe umenga birononekara abantu baca batabura babandi zigonge urumva bari mu minsi mikuru ko byakunze byaciye umunsi mukuru ndabyo ikibazo turimo nkabona by'ukuri atari yo kugira ngo byo ndagenda nicara hariya ku gatebe urabyemeye bakaza hema mu pasiteri bifite ibintu byawe oke gaceceka mwewe mu Imana agomba bwira nabo bariko baraserebra ntubyemere byitwa umukozi w'Imana muri kino gihugu ntubyemere baratuma abafana baraserebra nanje mu mutima ngomba bwira Imana Mana wowe umeze nkawe ntubyemere haleluya Imana ndajyana n'ubwinshi bw'abantu haleluya inyuma y'iminsi ngahe byarahindukiye bya bindi byose Imana ibicisha umurongo ab'Imana natwe turaselebratinga haleluya amina abandi nabo baragandana natwe twambara imyambaro turaririmba turavuga ngo hashimwe izina ry'Imana yacu kuko udakunda ikibi ariko ukunda icyiza kugira ngo abandi bagubwe neza komera amashyi kandi Imana narizi kandi n'ubu shishikara niga burya abasenga bose kandi rero bajya kubaho muze muraporotinga ingabire z'abantu urazi indirimbo yari yaririmbwa icyo gihe yari indirimbo y'umusani umwe ntibuka muganga yibuka amajambo gifata amajambo cyane yavuga ngo abasenga bose hari abasenga bisari urabyumva urayibuka aricaye ndavuga ntabwo abasenga bose ntibasengera ibyiza uzi ko kera twaba tubona abantu bose n'abo bose bicaye bariko barasenga ugacuryama nawe numva ya bose basenze Imana yumvise ugacuryama ukagira gute ukaryama ugasinzira oya kanguka Imana yakugurira gatoyi ukamenya ibyo bariko barasengera urashobora ukavuga uti Mariya yarumwe arasenga imvura irahagarara arasubira inyatura ndategetse nigwe ari umuntu umwe nanjye ubu ni jeje nyene ashaka gutuma ibintu bihinduka vuga ngo amena nimba wemeye nawe hari Samariya hatera inzara abantu bari buzuye abasenzi bari buzuye abakozi b'Imana bari buzuye n'abategetsi namwebwe bari buzuye haleluya ariko si bose bavuze ngo ejo nk'ayo mango kw'irembo ry'i Samariya ibintu byose bizaba byasubiye si bose ni bangahe babiri batatu umwe wenyine yitwa nde Elisha aravuga ati muriko murajya banga bariko murajya bavy'ibikoko n'iki n'inuma mugabe ejo ndabatangarije n'ayo masaha ejo ibintu byose bizaba byahindutse haleluya umujenerali umwe yashambye ati ibyo naho ijuru n'amadirisha n'imiryango byose byo
byarabaye n'ibyabaye basomyi byarabaye n'ibyabaye yarabiriye nakorako bimwe ariko aratwigisha hari ibintu Imana iraba ikavuga ati umuntu atabanje ngomba kumuhezagira mugabo mu bantu bicaranye sinshaka ko bazobijyaho ku mitima yabo ndayizi Imana ishiteze icanga hagati yanyu mukamwirukana cyangwa akabavamo ati nico nashaka genda wicara hajya mwana igashigusukako wowe ushatse niwe ubahako kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ati hezagira abasi banyu ababahama ngo bagirire neza haleluya ariko ntibavyiyitirira kuko Imana siko yabihaye irafise umwizigirwa wawe kandi nuya nicyo gituma uriya mugabo yakoze mu byogo mbona ijuru ngo madushire isuka gutya imigo y'ijuru ijuru niwe yari komanda niwe yari manager w'ijuru ijuru rifise Imana kandi Imana ni urukundo kandi Imana ishivuze n'ikikora ushaka kugenda ngo haleluya amen haleluya ngiye kugutera ishari madamu ni wowe wenyine Imana irindiriye gusenga ajya amadolari akaza kandi sinabura amadolari impamvu ariho wicaye ngaho atari uriya nayo nzi mugabo nawe nayo nzi ariko Imana irayizi pasito hari hano ngaho hariho ubumwe bw'amashengero n'ababishop n'abashibishop bakomakomeye mugabo si bo bicaye ngaho hicaye wewe ngaho pasiteri mutwoyi kubera iki kubera ko hari ibyo Imana ishaka kumenya bariya batamenye bazabimenya nawe bibabwiye ngo batariho bacuruzwa umugabo witwa Dawidi yavutse mu bana benshi nagomba kurangiriza kuri iki kintu cyo kwizera Imana yasabye abanyaruyigi Imana ishimwe iyo wizeye si ukuvuga ngo nta bibi biza iyo devore ngo ndayibasigiye mwebwe kubera ko umwanya ugiye amen iyo wizeye ubuhamagaye ibyo bitereze preve sibyo kugira ngo bize bipime ko bya bindi wavuga atari amajambo gusa ndabasigaranye Zaburi ya 23 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 5 avuga ko Uhoraho ni umwungeri wanje ntacyo ndagira gute nokena nta n'icyo notinya hariho umurongo hariya tuvuga ngo naho noca mu mwonga w'urupfu Imana idufashe sinzongera icyo ntinya ni ukuvuga ngo iyo duhagurutse tukizera ko ibyo Imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi bitegerezwa kuzoba haca haza ibigeragezo bipimwa ko by'ukuri twizeye rero iyo umuntu yahagurutse akavuga gutyo hanyuma yagize igitero ati ndagiye gusaba pasiporo ndagiye iki gihugu ndakivuyemo abagaragaje ko ukwizera kwiwe kutari ukukuri Imana idufashe cyane haleluya kuko uwizeye aravuga ati umva naho norara indwi yose ntariyiye kuko nderetse isezerano bitebe bitebuke rizoza ibi rero dushaka kubura amazi kubura igitoro kubura amadolari kubura ibyo dushaka sibyo bijya abantu bariko bita ngo ni ibyago ngo n'umuvumo nibiriko birapima ko cya kindi twashira mu ibwirizwa sibyo ko Imana ari iya mbere kandi tuyizere 100% ko kikiri mu mutima wacu kuko iyo wizeye nyine hanyuma ugahagarara bigahuruta bikava ntwate bikava goshe bikava amaho hose ukaguma uhagaze so kubera tubwiye ati nibyahinda murabyibuka ati urashubwira muti ubwo muri Imana kubera Imana idufashe Imana yavuze izo bikora rero ndarangije ndabifuriza yuko tutocika intege ngo ibyo twasezeranye ntituzobishikako Imana yavuze ntizobikora oya izobikora ahubwo twebwe nitwebwe dukwiye guhaguruka ngo tumenye Imana twizeye ingene ikora
haleluya. Ikora Imana nikora abantu. Iyo abantu bavuze ngo biracitse, iyo ikikora sibyo. Iyo hadutse intambara bamwe bavuga ngo turapfuye, mugabe bigomba gushira hejuru abayo. Muravyibuka bamwabitikayo hasohotse ubwetero barega baja ku mavi barasenga baca barashika hejuru. Hamana arabamba Moridekayi arakira. Ba Esiteri bashiye mu bikomeye n'abisayigeze Vashiti aragaba Esiteri arashikira. Niyo basoma neza muri Bibiliya nta n'umwe yapfuye kubihabwa kuko na Dawidi kugira ngo abihabwe Goliyati yabanje guhaguruka amukubita hasi aca arashikira sibyo. Hana kugira ngo isezerano ry'umwana rishike harinze kuvyuka Penina kugira ngo tuke amusuzugura mu kengeri. Mugabe ivyo byose byakwemereza n'isezerano. Rero bakundwa ndabakunda, irya mbere bamwe bamwe ndababonye ariko kandi nanezerewe. Turazi cyane ko Imana yacu izoduhera izoduta, isezerano ifise izorihindura, ko n'Imana idakora nk'abantu. Icyo yavuze ku Burundi cyose izogishitsa. Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Ndarangije. Tsinda y'ijuru ndayitsi nende kamuhinda mu 1999 muri kamuhinda ubutumwa hariya muri Toronto Rusengo. N'umuntu atangura gusengera umuntu wa mbere cogiye kumenya ari mu 9 abati nsenge kwa n'umuntu nagiye kubisa mu gikorane muri metodiste ini warufise byatagahe nisho kutamani wacu. Imana yacu irakunda Uburundi kandi cyane ubyanga ubyemera. N'umugabo ndabihamya kandi abyemeza abantu bamwe babibona amadini ngo n'umugabo ukorera umugabo usanzwe ufite ukatuma wipakije cyangwa se ndero ufite ngira ngo batamuri nikakagamba ko kwanduze ko kwanduze ko kwandera kaba atari bakaramba uko umugabo ukatuma wipakije uri kubutegetsi. Imodoka narazitunze ntibiri byo sengera nike nazo namusengera. Hageze igihe n'abantu bati kuye gutuka imodoka ngo dugiyemo gushe mu gitoro. Naherutse ngaha ryari namaze kugaha nabyo baramunsi kugera kwa kabiri guhetse kugera kwa gatanu. Umwe imodoka she mu gitoro turasangira gende gukora ikindi kenge. Siniya kugenda kutuka tuze muri probox inyuma n'abantu 8 atadiri fise kino se kimari kandi ndashobora kumanuka muri fuso ndumugabo natinye ingene genda ntamanuka muri fuso cyeko magana kandi habiwezekana nisho bituma n'umuntu wose ndamagana Imana gacagenda harubwira gende sindamuvuga ngaho kandi bamuhejeje. Ndamubwira ati uzomenya ko Imana senga iramagana kwaruka rero kundi nyigisho. Haleluya. Numva twosenga tumugwa ko bovyimvamo ariko numva ugwanga ko byimba Imana dusenga Imana cyaba ya mpamvu kabikatsobera ndabose na Kristo Yesu watubambi aho ngendo samba gukura kuri abasivya katose babakomeye Dijo delikara abani urimo nina kenayo David swasane ho batwari bakivuka muri abo ariko arabitubwira murazaza bagifise muri nzazari ba uraza umuntu yifuza gutokura hataza barimo atakihana umuntu aramutse Imana ishimwe cyane. Nisho gituma mu vyibiro vyacu turagomba kugaruka ubuzima bw'ibamo ukumva David Karani wewe ufise disuwiti uzoba ufise planikomye uzoba ufise planikate ushobora abantu directeur wawe myaka afise ushobora abantu mu matari ushobora mu sanere ije zongeza kujya kuko umaze kumva ko
umugororotsi buriyo uca mu kwitwara nk'umutegetsi. Umunsi je bangira rozeye sifa kwe bw'ikigo ishure nigakora tena segise babamage pasteur tugenda cyangwa kwitwara nk'umupasiteri tugize igikorane mukuru wanje arafise ikoti naciye simba kubera hari avunje n'abantu pasiteri na pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Rero igihe batamo kubwira utangura kubibamo ukabivamo kuko utanga gufata musanere ubwambere utangura kwindengera uvuga utanga gufata na muganga guverineri utanga gufata kumushinga amateka utanga kugira inama y'abashinga amateka. Tuhindura ingendo. Umufilosofe umwe yavuze ati tu es ce que tu seras demain. Uturi no munsi nico uzobeco hazohinduka ico bita development. Nimba wiba amanota twitenge utihanye amanota amaheranzo yagira umutwe w'igihugu. Nimba umenya mw'ishure kubera madama yinamwigisha niwe mubwire kugira ukora akazi nuzotinya gutangura. Imana ishimwe cyane. Ariko ndakubwiye abansi b'itokuru Burundi nta mugabane nta n'icibutso nta n'ububasha bagifise ko uko n'ukuri Uburundi buzotera imbere abasangura n'amakuru. Amadolari azoza amaraporo bayatanga muri Nations Unies kuko ata mugabane atanga ububasha. Yumve igitoro kimwe ukunyenye bazoza babona ikindi gihe kiza baboroka bataza bacakiye. Ndababeshe amahera y'Uburundi aya cyemererwa kugira inzozi kandi bizoba ingorane yagize inzozi kubameza abantu. Nagize ndumutamba wo ku gasozi mbona yaraje kuvunjira amahera amadolari abantu bazana amadolari akabaha abarundi. Ashitse arabatereka amadolari yahindutse ubu ni 15,000 bose bacasubira inyuma bari bafite umuganda w'amadolari baranyigije. Bisobanura mw'isi y'imvemu amadolari yarakorotse ahasigaye ko byambara umubiri. Mw'isi y'imvemu ndakubwiye amadolari bari kurajya yarakorotse. Mutanga muvyemera bizoba. Ndabahamagarira bene data bakunda igihugu cyane. Cyo cyukuri umuntu ahembwa igihugu cyane. Mama musenga amazi. Nubwo mbwira amagogo kugira umushahara n'ukubumba. Nubwo uhembwa 500,000, nubwo uhembwa 1 million igihugu. Ukwezi kugira ko yahetse kandi n'ibintu. Izina rya Yesu akanwa kabo katsire. Izina rya Yesu abafise ubuhanuzi bubi abadayimoni babaha nibugume muri bo. Igihugu cy'Uburundi n'igihugu cyiza, igihugu giteye imbere, igihugu gifise amahera y'agaciro, n'igihugu gifise igikundiro ku Mana, n'igihugu c'amatanuruti. Urakoze Bwana. Amatangazo mabi kubita abakozi b'Imana nibiherere muri bo bamere nk'ahantu baronka umupfumu. Hagezeho abantu banyigihugu bakivugana baronka umuvumo n'uruhamo yarose nibaronka umugabane n'ikibuto mu Burundi. Ariko abagikunda abatambika agasambara abo bantu bahezagira Imana, abantu batambika agasambara mu mahanga barimo, abantu batambika agasambara mu makungu, abo bantu bahezagire na Shamu towe uhoraho. Urakoze Bwana, urakoze. Dufate twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana irihangana kandi ubundi mu demokarasi kubera umukozi w'Imana yengamura akavuga ibyavuga barakwiye kabisa kubanza kubaha igiti ukavuga intambara niwe bikwiye kwijana. Leta yakwiye abo bantu kuzobafata ikabaha igiti, abantu bagahabura abantu gahuraza abantu bahunga hemereje amatora kubera ubuhanuzi bubi n'ibyo bamwe mu mashinga.
reka muri leta niga mu gace yemeye bakaba hano kandi Imana yongereza ubuyobozi bw'intara ya Ruyigi bemeye bakaduha umwanya n'abandi bose bafatikanya ubuyobozi kandi turashima Imana ko ari Imana imaze gukora by'ukuri aho umutegetsi yicara kumva umutima nk'uko kandi siko byabo ikindi gihe nabwiye abantu nari maze iminsi 3 ndiko ndasenga Imana sinifata iminsi 3 nsengera ibyanjye kenshi nasengera igihugu n'abantu b'Imana ibyanjye ntabwo ndimo gusengera Imana yarindi icyo bwira abantu basengera umugambi w'ubutegetsi sendera ubutegetsi n'ubwana usengera kuko n'igihugu itwarirwa kuko Satani gutera igihugu aca ku mutwe musendere kuko Satani afite ifuwe kuko gushyira Imana imbere abantu bakayisenga. Pawulo yavuze ati nimba yisenga Imana nubwo wisenga mu jyana akatsinda ipfumba. Iyo ni ifuwe rikomeye cyane. Rero n'ubu ndabwira abantu n'ababana bamusendere kuko Satani abiciye ko abakoreshe Satani akabakoresha igitoro kikabura bazakora badede bonyene ubuzima bukabone sonyine fisiso sonyine nasoma bonyene nico gituma turafise devoir yo gusengera umugambi w'ubutegetsi havuye umukuru w'igihugu gusengera umugambi w'ubutegetsi kuko umugambi urongowe neza ukoze neza abantu bose bashikiye ubwo Satani ateye umugambi abantu bose tukamubona n'ubutarabutoye n'ubanga n'ubwo gutisa obligation rero reka rero dusaba umunyakubahwa yasibuke mu matari ashike hano ashobora ati nubwo muvugana n'umuzogaruka ahubwo turikire inama telefone yenda hanze turiteguye no gupfa dupfe. Pawulo bamubwiye ati ntugende hariya Yerusalemu Pawulo nubwo gupfa ati nzufungura bateka sito niteguye no gupfa ugana n'ubwoba nigenda fungura inama ikomeye nabo mwigeze kumenya arafunga rwose n'inama yo kunyera ngo yagize samonani yaravuga ngo dukuma national kumumako itwara meni yashira kuntora cyabati zigenda kubwiye ko nk'umukozi w'Imana nasanze yakoze amakosa arenze uzomenya mwezi atatu ko umukozi w'Imana tuzorukiko bisewe kandi nabo banandikira ikindi hashoboka kuko ndafise bamvira nasenze Imana gusa yarayigiye. Rero guverineri nyakubahwa we guverineri ukatuma mu kizoga ruko ngaha nzotutabizi makara barera ni segegende karo rero abantu bavugisha cyane avuze ngo afite ubwoba ko twabapfa tutamwakira ubukurikire ariko ndashaka imbere ya byose mubanze mubize amashyi turakenguruka. Rero ndashaka gufata kano kanya ku izina rya nyakubahwa Buramatari arongoye intara ya Ruyigi kugira ngo ndabakengurukire cyane kuri kino giteramo cyiza mutugiriye hamwe no guharuka ku nyigisho zikora ku mutima mudushikirije twebwe nk'abayobozi nk'abajeje intwaro turatanga inyigisho zo gukundisha igihugu mugabo ntitugise natwe na verse biblique tubikuramo. Rero aka n'akabite kadufashije cyane turiko turasenga twongera twiga twebwe turahimiriza mugabo ntidufise aho tuzi byanditse ikiye tugikuraha iki tugikuraha. Rero nukuri ndabakengurukiye cyane ahubwo mwodukundira mukazogaruka
nk'uko mwari mwambwiye muti aho tugiye ubwa mbere kenshi ntibaba bazi zino nyigisho byaba byashitse ugasanga dufise urwaruka ruke. Nibyo byatubayeko natwe murabibona. N'abaje batiteguye ugasanga bazindutse mu kindi gikorwa, barahaciye bararonse inyigisho zimeze mugabo ugasanga batiteguye mu nda. Nabibonye ngira naho mwabibonye, bagiye baragenda buke mugabo turonka abandi. Kandi zino nyigisho ziriko ziraronka urwaruka biraturemesha cyane kuko nibwo Burundi bw'ejo. Nk'uko mwagumye mubibabwira, nizo ndongozi z'ejo, nizo ba musitanteri, ba buramatari, ba prokirere, bose abashikiranganji, ni muri mwebwe rwaruka. Rero mugiye ni byiza ko tuza turaronka zino nyigisho, kandi nk'uko nari nabibabwiye sibanga izi nyigisho murose sibanga, aho bikunze ko muzisabikaniza abandi ni byiza, nibyo dushaka. Rero sinumva ingene nokenguruka, ndabakengurukiye cyane ku kigoro mwagize. Mwatubwiye ko bitaborohera kwipakiza, turabizi ingene bivuna, mugabo muri mufise determination kubera mujanye ubutumwa bwiza, kandi Imana ikabihezagirira. N'ubu tubifurije ko bandanye bongera imigisha. Nkingurukira kandi zino ndongozi, turazi ko kuwa gatandatu haba hari ibikorwa byinshi, mugabo uno mwanya mwawuduhaye turateramana natwe, murashigikira urwaruka. Imana ibahezagirire. Abandi tukengurukira cyane ni urwaruka, nk'uko hariho abo twazindukanye bashitse ngaha saa 2 kandi nkibona ngaha. Ni ukuri turabakengurukiye cyane, dukengurukiye mwebwe mwese rwaruka. Hariho abamaze gufatika babitahura, hariho utwana tukiri dutoyi, mugabo nabo nyene turabona ko barenterese, bahimbawe cyane na zino nyigisho. Ico ni kitwizeza ko igihugu nk'uko bariko baravyumva ko igihugu ari cabo, byanditse muri Bibiliya. Rero batubwiye icyo twotahana nuko kila muntu wese ahamagariwe gukunda igihugu akacitangira. Rero rwaruka tuvuge ngo uri mutoyi cyangwa kuriwe n'abashitsi, mpereye kuri abapasitori bava hirya n'ino, indongozi, rwaruka. Rero nimwasubira inyuma, babifurije umwe wese gushika amahoro mu muryango. Subiriyemo kandi nti muze mugaruke. Murakoze, Imana ibahezagire.
sinzi iyo twatoye nashaka ari nacyo n'amajambo menshi ndabashimira ariko nibaza ko cyabuze umuhinga aza gushikiriza raporo abantu bitabiriye bimeze ariko ko byiteka cyane byo gukoresha guharuka igihugu kazoza k'ejo nshimira ko nambaza gusubira inyuma muze kugira urugendo rwiza imana ibandanye ibahizagira murakoze tugire Fashe kano kanya kugira ngo ndabakengurukire cyane bashitse twarose uno munsi muri komine yacu ya Ruyigi nk'uko abandi babivuze naje kuza ngaha sinayibona neza rero nagira ngo ni ishengero dusanga riri ngaha n'abakirisi buzuye hama rwakoraga ko rukaca ruca iruhande none rero ubu ndatahuye ibyo ari byo hama dusabye n'imbabazi kubona hitavye bake si uko batahari bamwe bari mu atletisme abandi bari ku ishure abandi bari muri bikorwa ariko ni ukuri turakengurukiye abitavye bamwe turabasavye ngo nimwasubire inyuma muzoro tuvuge uko mwatubonye mubandanye mudusabira tukaba tubemereye ko urwaruka ruri ngaha wumvise kandi rwanyuzwe kandi ndazi ko azashikiriza n'abandi batashitse ngaha none rero dusenge ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda turagushimiye mugama waje kubana natwe turagushimiye mugama turagukoreye ubwatsi mukabamanazima turakengurukiye cyane ko abanye nacu badushikaniye abashitsi impore umwanya wose twamaranye ngaha twayaze neza kandi tsindaye kumwe nacu turabagurishanye rero nuhabwe icubahiro turagusabye rero twaragiye ngaha byose mana zima tujujije cyane urwaruka rw'uburundi bw'ejo ibyo bumvise bashabishikiriza abandi benshi no mu ngiro turakengurukiye n'uko izi ndongozi baduhaye abapasitori mana abakozi b'Imana baduhaye ubugabo bwiza baduhaye nubandanye bazigama nubandanye basiga amavuta reka ubutumwa bwose bazotanga hose baze babwakire mana bazobwumva turagusabye ngo ubandanye ubaha amahoro ubandanye ubaha amagara meza ubandanye ubaha umutima mweranda kuko ari bazabafasha kuvugana nawe ukabandanya dore mana zima tuvuga byinshi twakengurutse turagusabye rero umuntu wese ava ngaha umushikana amahoro yaje ava mana zima turagusabye ngo abashitsi bacu uko bavuye ngaha tuze twumve inkuru nziza ko bashitse amahoro bagiye mu gusenga ntitubogora kuko turagusabye mana ukumane nacu iyo tujya hose dusabye Yesu Kristo umukama wacu Tigisha gukunda igihugu baka igise ngaha rero si buri bako bika kandi nezerwa abo abari bakeneye kwigishwa bari bari ngende kuvuga nasanga nyine bagakeneye kwigishwa mbere bikomeye mbonye haje ko nyinshi binafite baheza kintu ndabizero cyane rero natwe kandi kandi kwigishwa mu mashengero ngo ndifika ko cyane ngo inyigisho rero cyatukiye ahantu cyadushyira ahandi hantu twanezerejwe no kubona twigishije inyigisho nyinshi z'ukunda urwaruka natwe rero aho tugiye kujya mu mashengero turongoye tuza turagacisha muri icyo mwakose kandi icyo mwakagaragaza turagacishamo mu rwaruka turongoye mu mashengero kugira ngo abanyarwanda turongoye nabo batashobore gushyira bakunda igihugu cyacu Yesu ashimwe kandi twisunze ijambo ry'Imana nk'uko mwagiye mutwerekana ibice by'ijambo ry'Imana bivuga ni ukuri ni by'ukuri ndizeye neza yuko bizoshoboka kandi bizogenda neza twasenga Imana ijambo ryatubwiye mu gitabo cy'ingoma ngo abantu banjye ntibahasiga bishigiye bugufi ni ukuri ngo nzomanuka
ntize mu gihugu cyawe. Rero abari ngaho bose bumvise inyigisho bajya kubaguhaguka naniyo biba abarongozi mu ntara bakuri baho ukuri yego yesu n'abagaragiye neza murakoze cyane. Nari yo mw'ijuru turabishimiye kuri Imana nziza uburyo bubasha kandi bakomeye rwose kandi nk'abashyitsi b'intagazi ya Ruyigi data turagukengurukiye ko watwifurije neza kugira ngo twumve ko mu rwaruka katoza rwaruka igihugu ni igihugu cyatwibarutse kandi tugakunda n'Imana yacu yaturemye. Ibi bintu bibiri twabikunda tuzoca dushika mu bundi buzima budasanzwe buzaba buri imbere mu minsi imbere. Turakoze rero ni kuri izi nyigisho tunezereje nk'abantu babyumvise no turasabwa kugira ngo duheze muhemu yera kugira ngo aduhe gufata neza gukunda igihugu cyacu kandi nabo bana turagukunda kuko uduhaye gukunda kugukunda turagukunda tugakunda n'igihugu nicyo gituma icyo tuzosaba cyose mutizeye kizotubera nk'uko tugisabye. Niyo turagushimiye wakoze umwanya wose tumaze ngaho wakoze hamugeze kuduha umutima mwiza wo gukunda igihugu no gukunda abarongozi b'igihugu no gukunda Imana. Ibyo bitanu twabikora tuje tubaho neza ubuzima bwiza. Turasengera abashyitsi bacu batubunikiye baguye aha hepfo Bujumbura mwami utwaje umutima mwiza twumvise ko baritanga bakoresheje uburyo bwabo bimwe mu babahaye n'izina rya Yesu uzobarinda abasanganye yose y'uburyo bwose nibaza gufata ingendo bose mu mihana yabo tubasanga imiryango yabo ikomeye kandi iki gikorwa biyemeje gukora nizeye neza ko tuzokibaherera. Urakoze rwa cyane naho adusigaye natwe ndasengera n'ikoraniro ritobera hariya hirya y'ubuhumuza umunsi wa gatandatu hazaboneke abantu benshi bazokwigisha inyigisho gukunda igihugu bifatiye ku ijambo ryawe kandi umusende nizeye n'izina rya data wa twese n'imana ryanjye ngira amina. Mwubahwa mukaba abakozi b'Imana nzima turabahaye ikaze kuri service Ishimaye TV kandi turamenyesha ko tubakunda cyane. murakoze cyane kandi turafite ikaze mu dubayi. Murakoze. Tumaze iminsi twumva inyigisho mutanga kandi n'uno munsi muhejeje kuzitanga zo gukundisha bene igihugu cyabo cyane cyane mu gushira icyo bita accent cyangwa urufatiro rukomeye kurwaruka. Mbega mubona ko mumaze kubikora mu ntara 12 mubona imbuto muri ko muratera iriko irafata ikibanza mushaka? murakoze cyane. Ishyirahamwe rero ku isoko komite d'amajyambere n'integrity yo Burundi CGCB twihaye ihangiro ryo kundisha igihugu n'ishimwe rwaruka cyane cyane tukabona ko ijambo ry'Imana ryo rishobora guhindura umuntu. Twitegura kuronka urwaruka rwahindutse rw'ijambo n'ijambo ry'Imana no kubona igihugu n'ishengero. Tugeze mu ntara ya 15 yo ngaha mu Ruyigi aho twakora ibyo bikorwa. Mu ntara tumaze kubamwo kujamwo bendaretse n'umwaka wa 12 turi mu icyo gikorwa turamaze kuronka umusaruro aho urwaruka ushobora kubona ko aho abategetsi bari no munsi no bazoba hari kandi n'abapastori aho bari abazoba abapastori baramaze kugira ibyizigiro ko aribo Imana ishobora guhindura ndahaboneke ihinduka mu gihugu. Ibi twereka ni nayo tugenda tubona nuko kandi tugenda tubona n'abantu benshi tumaze kuronka abo igihugu cyizera bamaze kuba abantu bari ba CGCB bakizerwa kuba badongora intara kandi bakizerwa mu yandi mabanga y'igihugu. Turabona hamwe n'Imana idufashije iki gikorwa turimo turabanza kubyazamo umusaruro kandi turifuza kandi ko tuzobona n'ibindi byama byinshi. Mwaka wa 2040 twasenga intara zishika 10 niho twasengeye n'amakomine 50 twasengera urwaruka ko boba akaruriro kijijwe kugira ngo ntagire abarukoresha nabi dusubire mu intumbi 2015 kandi ko amatora atoba inyendaramuvano yo gusesa amaraso cyangwa intambara ahubwo ko ari umuryango w'iterambere kurwaruka. Rero umusaruro twabyaye nuko twaronse gatantambara n'amaraso yasesetse mu matora ya 2020. Rero no mwaka nyene n'izi nyigisho tuko turakora turamaze kubona ko urwaruka bizobona ko umutima gutera imbere no kuba amahoro ari gukunda igihugu ari umuvyeyi ntasubirizwa kandi ari umuvyeyi adashobora guhinduka mu buzima.
uvuze ikintu cyiza cyane kuko inyigisho zitanzwe mu rwaruka ziduha icyizere cy'uko rwagwaruka ruhora rukoreshwa rukajya mu ibarabara mu biyayuramutwe mu guturira amapine mu kwica mu kuyobya abenegihugu bitazongera kubaho. Rero muri umwe mu bakozi b'Imana batawe iryo banga musaba iki abandi bakozi b'Imana kuko sinibaza ko muri CDCB bishoboye mwenyene hari igisabo mwafise ku bandi bakozi b'Imana mu gihugu cyose kugira ngo icyo cyago kigeze kuba giciye mu rwaruka ntikizongere. Murakoze cyane. Twababwiye ko CDCB ikundisha igihugu n'ishengero urwaruka. Rero ntushobora gukundisha igihugu urwaruka abajejwe igihugu mutari kumwe cyangwa ukundisha ishengero urwaruka abajejwe amashengero mutari kumwe. Rero abantu ko ari impande zibiri turagerageza gukorana hamwe hafi, ariko twahamagara abungere b'amashengero bakamenya ko gukunda igihugu ari itegeko ry'Imana kuko ni twebwe dusanzwe turi abatekinisiye mu by'Imana. Rero nohamagarira amashengero abungere bakamenya ko gukunda igihugu ari itegeko ry'Imana kandi atari bya politiki. Igihe umuntu yigishijwe ikintu bipfundikiye ku ijambo ry'Imana amatsiko arahera. Rero abakozi b'Imana bamenya ko iki gikorwa cyo kumenya gukunda igihugu ari itegeko ry'Imana kandi umuntu akibayemo agira amabakwe meza yo gukorera Imana n'igihugu. Nta mukozi w'Imana nibaza ko yubaho adakunda igihugu ciwe kuko gukunda Imana n'igihugu ibyo ni ibintu bijyana kuko twabibonye no mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Uno munsi mwagendeye intara ya Ruyigi, n'akahe kabijya mwabonye mu Ruyigi mutari bwabone mu zindi ntara zose? Intara ya Ruyigi igira 15 twabonye akabijya kadasanzwe, aho twakareye mu zindi ntara twabona twahora turonka abaserukira intwaro uhereye kwa guverineri, abatwara amakomine, tukaronka n'abatwara indero, n'abatwara indero abadepeye n'abadeseye, kandi n'abakozi b'Imana twaronka n'abavuka muri iyo ntara usanga ari nk'abashikiranganji. Ariko intara ya Ruyigi yadutwengeje, twabonyemo urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi bita imbonerakure aribo bari bagwiriye. Iyo ni particularité yo mu Ruyigi. Turabakeje rero natwe ako kabijya twari twakabonye, ariko twashaka ngo namwe mugashime kuko gashobora gutanga iyindi imaje mu ntara musigaje. Hari icyo mbega kubera baratwumva kandi bazodukurikira kuri televiziyo yacu Service TV barayikunda bamwe batubarira, hari icyo mubasaba n'imbonerakure z'umugambi wa CNDD-FDD ari uri ku butegetsi ufise ijambo n'ijunja mu Giswahili bavuga ngo benye madaraka, kugira ngo bahagararire icyo bahawe bacemeza abandi bakigire ko hanyuma igihugu rwaruka ruhagarare ruvuge ngo turashigikiwe n'igihugu. Murakoze cyane. Nk'umugwaruka uri mu mugambwe uri ku butegetsi kandi ukaba tuzi ko uwo mugambwe ariwo Imana yacishijemwo kugira ngo Burundi dushira Imana imbere, kandi ibyo niko mbwirwa shingiro nibo aho bateza kuba aba mbere kwiye kumviza inyigisho, bakabona ko bahora babibwirwa n'abanyapolitiki mugabo n'ijambo ry'Imana ribategeka. Ahubwo turahamagarira ahubwo cyari kuba icigwa aba byashoboka abatwara umugambwe ku rwego rw'igihugu no mu ntara, ahubwo abo urwaruka rw'imbonerakure bakaronka izo nyigisho zo gukunda igihugu zigaruka ijambo ry'Imana, aho bari bamenyeye kubironka bijyanye mu buryo bwa politiki, mugabo ko hariho ubuhinga bw'ijambo ry'Imana bitwereka dushima ijambo ry'Imana ko ari itegeko. Ahubwo no bahamagarira ahubwo bakabigira ibyabo kugira ngo n'urundi rwaruka rushobore kuzobonerwaho. Narebya ko aribwo rujije akazi neza ko ruba mbere bizerwa, kandi ikindi nacyo kenshi turumva ku bimenyeshamakuru banavuga nabi. Rero hamwe no gushyira Imana imbere no kubona kwinurwa n'ijambo ry'Imana byotuma na cya gicapu abandi bavuga ko bihinduka. Musabye igisabo ciza urwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD
ariko si bo bonyene nibaza ko mwosaba ico gisabo kubera ko iyo kenshi turiko turagenda mu bikorane by'abakozi b'Imana igihe babonye umuntu yambaye umwambaro w'umugambwe kanaka duhora tubona umenga ntibabitahura neza ntibabifata neza uhereye no munsi ufatiye ku gicapo wabonye kandi byanadukoze ko byatwigishije wosaba iki izindi ndongozi z'amashengero nkawe abandi bakozi b'Imana nkawe abandi barongozi b'amashirahamwe Kristo nkawe kugira ngo biyegereze aba bantu tuzeyemwo imfashanyo idasanzwe mu gihugu kugira ngo babumwe bayagere umwe ijambo ry'Imana barisangirire hamwe atakunebana. Murakoze cyane. Icambere cyo abakozi b'Imana barongoye amashengero atandukanye ikintu batiza kumenya nuko umukozi w'Imana nta mugambo agira. Umukozi w'Imana ntabwo kagira, umukozi w'Imana nta ntara afise, umukozi w'Imana nuwo kiremwa muntu wese, nuwo Imana ishobora gucako kugira atange ubutumwa aho bushoboka ku bantu batandukanye. Nohamagarira aho bakozi b'Imana nabo nyine bagahinduka bakamenya ko bari inyishu kugwaruka utandukanye n'imigambi itandukanye, kuko ndibaza ko n'amashengero bayoboye ntari mu mugambi umwe. Nico gituma umukozi w'Imana ateza kuba afise igicapo kigaragara cy'umugambi kanaka nubwo byo biboneka ko awushigikiye kugira bose bashobore kwisanzura. Rero nuko ishengero ry'Imana rero mwari mu migambo yose ubwoko bwose bari mu ntara zose nubahamagarira yo novuga ubwo bwisanzure bakabubamwo ko byogira ikimazi kinini cyane. Muri Service TV turabashimiye kandi turiteze ko n'ikindi gihe tuzobatumira muzoboneka kw'inyigisho zanyu barazikunze bahora batubwira ngo inyigisho mwatanze urubanza yarabafashije. Ndazi ko n'ubu mu Ruyigi nabo nyine bagiye kutwandikira mu myanya muzotegura muzoshiremo umwanya wa Service y'Imana turabakenguruka Imana bahizagire. Murakoze cyane kandi turabashimiye igihe cyose muzoba mudukeneye tuzoturonka kandi natwe turabashimiye ko namwe mwebwe nka Bujumbura mugashika hano mu ntara ya Ruyigi. Turifuza aho Imana ibikora ko twamatukirana mu zindi ntara kuko turara ko impemo yanyu ko igihugu ni imwe Imana ihizagire. Murakoze. Mwubahwa mukaba abakozi b'Imana nzima turabahaye ikaze kuri Service y'Imana TV kandi turabamenyesha ko tubakunda cyane. Murakoze cyane kandi turafikaze mu Dubai. Murakoze. Tumaze iminsi twumva inyigisho mutanga kandi n'uno munsi muhejeje kuzitanga zo gukundisha bene igihugu cyabo cyane cyane mu gushira icyo bita accent cyangwa urufatiro rukomeye kugwaruka. Mbega mubona ko mumaze kubikora mu ntara 12 mubona imbuto muri ko muratera iriko irafata ikibanza mushaka? Murakoze cyane. Ishyirahamwe ku isoko komite d'amajyambere y'Igihugu y'u Burundi CGCB twihaye ihangiro ryo kundisha igihugu n'ishengero rwaruka cyane cyane tukabona ko ijambo ry'Imana ryo rishobora guhindura umuntu. Twitegura kuronka urwaruka rwahindutse rw'ijambo n'ijambo ry'Imana yo kubona igihugu n'ishengero. Tugeze mu ntara ya 15 yo ngaha mu Ruyigi aho twakora ibyo bikorwa. Mu ntara tumaze kubamwo kujamwo bendaretse n'umwaka wa 12 turi mu icyo gikorwa turamaze kuronka umusaruro aho rwaruka ushobora kubona ko aho abategetsi bari no munsi bazoba bahari kandi n'abapastori aho bari abazora abapastori baramaze kugira ibyizigiro ko aribo Imana ishobora guhindura ndahaboneka ihinduka mu gihugu. Ibi bitwereka ni nayo tugenda tubona nuko kandi tugenda tubona n'abantu benshi tumaze kuronka abo igihugu cyizera bamaze kuba abantu bari ba CGCB bakizerwa kuba badongora intara kandi bakizerwa mu yandi mabanga y'igihugu. Turabona hamwe n'Imana idufashije iki gikorwa turimo turabanza kubyazamo umusaruro kandi turifuza kandi ko tuzobona n'ibindi byama byinshi. Mwaka wa 2040 twasenga
intara zishika 10 niho twasengeye n'amakomine 50 twasengeye urwaruka ko boba akaruriro kijijwe kugira ngo ntagire abarukoresha nabi dusubire mu intumbi y'ibihumbi 2015 kandi ko amatora atoba inyendaramuvano yo gusesa amaraso canke intambara ahubwo ko ari umuryango w'iterambere kurwaruka. Rero umusaruro twabyaye nuko twaronse ntambara n'amaraso yasesetse mu matora ya 2020. Rero n'uwo mwaka nyene n'izi nyigisho tuko turakora turamaze kubona ko urwaruka bizobona ko umutima wo gutera imbere no kuba amahoro ari gukunda igihugu, ari umuvyeyi ntasubirizwa kandi ari umuvyeyi adashobora guhinduka mu buzima. Muvuze ikintu ciza cyane kuko inyigisho zitanzwe mu rwaruka ziduha icizere cy'uko rwagwaruka ruhora rukoreshwa rukaja mu ibarabara mu biyayuramutwe, mu guturira amapine, mu kwica, mu kuyobya abenegihugu bitazongera kuba. Rero muri umwe mu bakozi b'Imana batawe iryo banga, musaba iki abandi bakozi b'Imana? Kuko sinibaza ko muri CGCB mushoboye mwenyene, hari igisabo mwafise ku bandi bakozi b'Imana mu gihugu cyose kugira ngo ico cyago kigeze kuba giciye mu rwaruka ntikizongere. Murakoze cyane. Twababwiye ko CGCB ikundisha igihugu n'ishengero urwaruka. Rero nishobora gukundisha igihugu urwaruka abajejwe igihugu mutari kumwe, cyangwa ukundisha ishengero urwaruka abajejwe amashengero mutari kumwe. Rero abantu ko ari impande zibiri turagerageza gukorana hamwe hafi, ariko twahamagara abungere b'amashengero bakamenya ko gukunda igihugu ari itegeko ry'Imana, kuko twebwe dusanzwe turi abatekinisiye mu by'Imana. Rero nohamagarira amashengero abungere bakamenya ko gukunda igihugu ari itegeko ry'Imana kandi atari bya politiki. Igihe umuntu yigishijwe ikintu bifundikiye ku ijambo ry'Imana, amatsiko arahera. Rero abakozi b'Imana bamenya ko iki gikorwa cyo kumenya gukunda igihugu ari itegeko ry'Imana, kandi umuntu akibayemo agira amabakwe meza yo gukorera Imana n'igihugu. Nta mukozi w'Imana nibaza ko yubaho adakunda igihugu ciwe, kuko gukunda Imana n'igihugu ibyo ni ibintu bijyana, kuko twabibonye no mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Uno munsi mwagendeye intara ya Ruyigi, n'akahe kabijya mwabonye mu Ruyigi mutari bwabone mu zindi ntara zose? Intara ya Ruyigi igira 15 twabonye akabijya kadasanzwe, aho twakareye mu zindi ntara twahora turonka abaserukira intwaro uhereye kwa guverineri, abatwara amakomine, tukaronka n'abatwara indero, n'abatwara indero abadepeye n'abadeseye, kandi n'abakozi b'Imana tukaronka n'abavuka muri iyo ntara usanga ari nk'abashikiranganji. Ariko intara ya Ruyigi yadutwengeje, twabonyemo urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi bita imbonerakure, aribo bari bagwiriye. Iyo ni particularité yo mu Ruyigi. Turabakeje rero, natwe ako kabijya twari twakabonye, ariko twashaka ngo namwe mugashime, kuko gashobora gutanga iyindi imaje mu ntara musigaje. Hari icyo mbega kubera baratwumva kandi bazodukurikira kuri televiziyo yacu Service TV, barayikunda bamwe batubarira. Hari icyo mubasaba n'imbonerakure z'umugambi wa CNDD-FDD ari uri ku butegetsi, ufise ijambo n'ijunja, mu Giswahili bavuga ngo benye madaraka, kugira ngo bahagararire icyo bahawe, bacemeza abandi bakigire ko, hanyuma igihugu rwaruka ruhagarare ruvuge ngo turashigikiwe n'igihugu. Murakoze cyane. Nk'umugwaruka uri mu mugambwe uri ku butegetsi, kandi tukaba tuzi ko uwo mugambwe ariwo Imana yacishijemwo kugira ngo Burundi dushira Imana imbere, kandi ibyo niko mbwirwa shingiro. Nibo aho bateza kuba aba mbere kwiye kumviza inyigisho, bakabona ko bahora babibwirwa n'abanyapolitiki, mugabo n'ijambo ry'Imana ribategeka. Ahubwo turahamagarira, ahubwo cyari kuba icigwa aba byashoboka abatwara umugambwe ku rwego rw'igihugu no mu ntara, ahubwo abo
urwaruka rw'imbonerakure bakaronka izo nyigisho zo gukunda igihugu zigana ku ijambo ry'Imana, aho bari bamenyeye kubironka bijanye mu binuze mu buryo bwa politiki mugabo ko hariho ubuhinga bw'ijambo ry'Imana bitwereka dushima ijambo ry'Imana kwa itegeko, ahubwo no bahamagarira ahubwo bakabigira ibyabo kugira ngo n'urundi rwaruka rushobore kuzobonerwaho narijya ko aribwo rujije akazi neza ko ruba mbere bizerwa, kandi ikindi nacyo kenshi turumva ku bimenyeshamakuru banavuga nabi. Rero hamwe no gushyira Imana imbere no kubona kwinurwa n'ijambo ry'Imana vyotuma na cya gicapu abandi bavuga ko bihinduka. Musabye igisabo ciza urwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD, ariko si bo bonyene nibaza ko musaba ico gisabo, kubera ko iyo kenshi turiko turagenda mu bikorane by'abakozi b'Imana, igihe babonye umuntu yambaye umwambaro w'umugabo kanaka duhora tubona umenga ntibabitahura neza, ntibabifata neza. Uhereye no munsi ufatiye ku gicapo wabonye kandi byanadukoze ko byatwigishije, wosaba iki izindi ndongozi z'amashengero nkawe, abandi bakozi b'Imana nkawe, abandi barongozi b'amashirahamwe Kristo nkawe, kugira ngo biyegereze aba bantu tuzeyemwo imfashanyo idasanzwe mu gihugu, kugira ngo babumwe bayagere umwe, ijambo ry'Imana barisangirire hamwe atakunebana. Murakoze cyane. Icambere cyo abakozi b'Imana barongoye amashengero atandukanye, ikintu batiza kumenya nuko umukozi w'Imana nta mugambwe agira. Umukozi w'Imana ntabwo kagira, umukozi w'Imana nta ntara afise, umukozi w'Imana nuwo kiremwa muntu wese, nuwo Imana ishobora gucako kugira atange ubutumwa aho bushoboka ku bantu batandukanye. Nohamagarira aho bakozi b'Imana nabo nyine bagahinduka, bakamenya ko bari inyishu kugwaruka utandukanye n'imigambi itandukanye, kuko ndibaza ko n'amashengero bayoboye ntari mu mugambi umwe. Nicyo gituma umukozi w'Imana ateza kuba afise igicapu kigaragara cy'umugambi kanaka, nubwo byo biboneka ko awushyigikiye, kugira bose bashobore kwisanzura. Rero nk'uko ishengero ry'Imana riza mwari mu migambo yose, ubwoko bwose, bari mu ntara zose, nubahamagarira iyo novuga ubwo bwisanzure bakabubaho ko byogira ikimazi kinini cyane. Muri Service TV turabashimiye kandi turiteze ko n'ikindi gihe tuzobatumira muzoboneka, inyigisho zanyu barazikunze, bahora batubwira ngo inyigisho mwatanze Bubanza yarabafashije. Ndazi ko n'ubu mu Ruyigi nabo nyine bagiye kutwandikira mu myanya muzotegura, muzoshiremo umwanya wa Service y'Imana. Turabakenguruka, Imana ibahezagire. Murakoze cyane kandi turabashimiye. Igihe cyose muzoba mudukeneye tuzoturonka, kandi natwe turabashimiye ko namwe mwebwe mukaza Bujumbura mugashika hano mu ntara ya Ruyigi. Turifuza aho Imana ibikora ko twama tuterana no mu zindi ntara, kuko turara ko impemo yanyu ko igihugu ni imwe. Imana ibahezagire. Murakoze. Aha nayo subanyite Twarajeje.